Turabaramukije cane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije ngo ashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha musanzwe mutunganirizwa mukongera mugashikirizwa na jewe Janvier Imana irambona. Abari jewe ntaramanye namwe muri kino gitondo gishasha c'uno musi. Aya majambo rero tubona ngaha mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 19 umurongo wa 13 n'uwa 14 mbere kugeza kuri 16 niyo majambo ngomba ko dusangira. Aho tubona ku murongo wa 13 bavuga ngo ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenda impwemu zihumanye zigerera kuvuga izina ry'umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye ziti tubarahiye Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu ndwi w'umuyuda yitwa Sikewa, umwe mu baherezi bakuru, bagenza batyo. Impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko mweho muri bande? Umurongo wa 16 ruvuga ngo umuntu arimo impwemu ihumanye abagurukira ko bompi, arabanesha arababirika, bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo dusomye ngomba ko dusangira ko aho tubonye yuko ari inkuru imwe dukuye muri kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa abasesanguzi mu bya Bibiliya bo mbere barakunda gutega intambwe bakavuga ngo barazi ibikorwa bivugwa muri kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, basanga iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa kirengeye kwitwa igitabo c'ivyakozwe n'intumwa cyangwa ibikorwa by'abatumwa, ahubwo ngo gikwiye kwitwa ivyakozwe na mpwemu yera, kuko bino bikorwa zino ntumwa zitirirwa ngo sizo zavyikoresheje, ahubwo ngo babikoreshejwe na mpwemu yera. Kubw'iyo mpamvu rero bagaca bavuga ngo ahubwo cari gikwiye kwitwa ngo ibyakozwe na mpwemu yera. Imana yacu nihimbazwa. Ariko rero byari byakozwe na mpwemu yera, byari byakozwe n'intumwa, byose dusanga byuzuzanya, kuko mpwemu yera yabikoze abikoresheje intumwa za Yesu Kristo. Aha rero dusomye n'amajambo ndanze y'amajambo ivuga ngo ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso. Ni gihe Pawulo yari mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa. Hari ingendo yagiye arafata Pawulo agafata ingendo z'ivugabutumwa zo kuvuga mu Gifaransa ngo ni voyage missionnaire, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero ngo agenda aha hantu muri Efeso. Iyi Efeso nanyo ntituza kuyivuga ko cyane kubera ko dusanga dutwaye umwanya muremure. Hari ibiganiro bigenewe ari amashengero yo muri Aziya twifuza kuzobivuga ko kumbure ngira ngo mu buryo bwiyaguye. Twari kuvuga byinshi ku ishengero ryo muri Efeso, ariko mugabo kandi ngaha naho nyene umuntu asomye agahera ku murongo w'8 arabona bikeya byerekana ukuntu muri Efeso hari hameze. Muri Efeso cyari igisagara giteye imbere. Efeso cyari igisagara kimwe mu bisagara byo muri Aziya ntoya, aho ibyo bisagara byari bigize intara y'abakoroni, n'ubwo ngo abakoroni b'abaromani. Hanyuma kino gisagara cyo muri Efeso hari ikigirwamana gikomeye, basenga ibishushanyo, basenga ibigirwamana. Ikigirwamana gihambaye gikomeye n'ubwo ngo caza kwisonga casumba ibindi, cyari ikigirwamana babita ngo ni Artem cyangwa Artem, ngira ngo mu kirundi ngira ngo niko twobivuga. Aho cyari gifite n'indi zina kumbure bacita ngo ni Diane mu ntuze muri iyo mvugo nyene. Hanyuma rero Pawulo ngo ageze hano avuga ijambo ry'Imana. Hariho novuga ngo ni salle de conférence, hariho novuga ngo ni inzu bahuriramo ngo bakigishirizamwo, inzu yo kwigishirizamwo. Hanyuma rero ngo ahamara igihe kitari gito ariko arigisha. Aha muri Efeso yamaze imyaka irenga 3 ariko arigisha, ariko aravuga ubutumwa bwiza.
hanyuma rero ngo amara igihe yigisha abibemeza asa n'uriko arashiramwo inguvu, kuko hari abantu b'abapingayi, hari abantu batemera ubutumwa bwiza. Mbere ngo hariho n'abitwa n'abayuda bashwiragiye, bagiye muri biriya bisagara, muri kiriya gisagara ca Efeso, mbere bategerezwa kumwumvira ko kubera ko novuga ngo bobo hariko havugwa Yesu, kandi Yesu nawe yari Yesu w'abayuda, niko novuga mu yandi majambo en premier lieu. Hanyuma rero Pawulo ngo arigisha, baramupinga, baramugwanya, ntibamwemera. Amara igihe yigisha, muri uko kwigisha kwiwe hagera igihe ngo Imana ikoresha ibitangaza n'ibimenyetso by'utwumiza, ibikoresha amaboko ya Pawulo, ngo hagera n'igihe mbere ahubwo hageze n'igihe ngo impuzu Pawulo yambaye, ibyambarwa Pawulo yambaye babijanye mu mihana bakabikoza ku bantu bagwaye, ngo baca bakira. Imana yacu nidutabare, indwara zose bagwaye bagaca bakira. Ni ukuvuga rero ngo Imana ibana na Pawulo muri ino myaka yabaye muri Efeso. Hanyuma rero muri kino gihe nyene rero ngo haca habaho abantu ngo bakoporora, abantu novuga ngo batrisha, abantu novuga ngo banobera, abantu bagomba kumwigana, kugira ngo yahora avuga ngo ni izina rya Yesu wambwemumbiwe numuvemwo. Nibaza ko tuba tubona ingene kumbure basengera abagwaye, ugasanga harimwo n'inguvu, ugasanga harimwo no gusemerera, ugasanga harimwo no kuvuga cane, naho kumbure novuga ngo ntibiva mu gushimika k'umwana w'umuntu, naho novuga ngo ntibiva kumbure mu kuvuga cane gusa, ariko kandi biva no mu nkomezi, mu bushobozi bwinyegeje muri ajya majambo. Ubwo bushobozi nabwo buba buva muri source y'umutima n'imigenderanire uyu muntu ariko arasengera, uyu muntu agizene afise imigenderanire n'imbaraga n'ubushobozi buri muri uno muntu ariko arasenga, nibyo byirukana impemu mbi. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo baca biha igikorwa cyo kugenda ngo barasemerera, basengera abagwaye. Mugabo rero ngo bakavuga ngo mw'izina rya Yesu umwe Pawulo ahora avuga. Duhora twumva ingene Pawulo avuga, duhora twumva ingene Pawulo asengera abagwayi. Natwe mw'izina rya Yesu wa wundi Pawulo ahora avuga turabirukanye, nimumuvemwo. Imana yacu nidutabara. Ngomba kuvuga ngo ingendo y'uwundi rero iravuna, wewe ukwiye kugira ingendo yiwawe. Mu yandi majambo, muri ibi bintu by'Imana nukwiye gukoporora, kiretse uwukubereye akarorero, kiretse uwo ubonye ko ingeso nziza nawe wo kwigana, ukavuga ngo reka nanje ngerageze mbere nka naka, ndifuza gukizwa nka naka, ndifuza gusenga nka naka, ndifuza kwigisha nka naka. Naka ahora asigura nkafashwa, naka ahora asenga nkumva ndafashijwe, naka ingeso ziwe ko ameze kurya, ko anyamira ivyamwa, nanje reka mbere nka naka. Imana yacu nidutabare. Bigenze gutyo biba bigenze neza, ariko mugabo iyo habaye gukoporora gusa ukavuga ngo naka mbona agira gutya, nanje reka ngire gutya, nyene biracamwo, ingendo y'uwundi iravuna. Turi mu bihe aho usanga hari abigisha benshi, hari abasenzi benshi, hari n'abitwa abaprofete benshi. Mbere unakurikiranye neza ugasanga mu by'ukuri uyo muntu ibyo bintu yoba bifite kw'izina gusa, ukabona umengo iyo bija hose nanega ubwo by'ukuri ibi bintu bamwitiriye cyangwa uyu muntu yitirira, by'ukuri ibi bintu arabimerita. Ko tuzi ibiranga umwigisha, cyangwa ko tuzi ibiranga umuvuzi w'ubutumwa, ko tuzi ibiranga umuvugishwa, umuprofete, umuhanuzi. Uyu muntu by'ukuri ibintu ntibamurenganije cyangwa ntiyirenganije, ntiyibesheye. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero bano bantu ngo batangura rero kuza barasenga. Hariho rero ngo abahungu ndwi, niko twasomye ngo hariya ku murongo wa 14, ngo abahungu ndwi b'umuyuda yitwa Sikewa, kandi ngo uyu muyuda ngo yari umwe mu baherezi bakuru. Murabyumva, yari umwe mu bakozi b'Imana bakuru, yari umubishop, yari umuherezi, yari musenyeri, yari
numva zingene kumbe nane mazina umuntu yovuga kumbure y'amatita akomakomeye yo hejuru. Hanyuma rero bano bahungu aho kurondera imana yabo, aho kugiranira imigenderanire myiza hagati yabo n'Imana, aho kwironderera Imana ngo iyo Mana iri muri bo ibe ariyo bavuga, ubushobozi bw'Imana bagomba kuvuga bakoresheje iminwa yabo, ubushobozi buri muri bo buva indani muri bo, nibi bintu bumvise gusa bakoporoye, bumvise kwa Pawulo, kuko Pawulo, uyu bavuga Pawulo, ntibari bazi isezerano afitaniye n'Imana. Uyu Pawulo yari afise aho yabikuye, yari yariyeretswe na Yesu caga ari mu nzira ija i Damasiko, yagiranye amasezerano n'Imana. Imbaraga yari afise zari zifise aho ziva, ntiyavuga ibyo yumvise ku munwa gusa, yumvise n'amatwi gusa, ariko yavuga ibintu biri muri we. Zari imbaraga, bwari ubushobozi bwa Yesu Kristo aba muri we, ntibwari ubushobozi yumvise ku matwi gusa. Aho niho bihendeye ngo baca baraza rero ngo nabo baravuga bati twebwe mbere twebwe biraza kurushiza gucamwo, kuko twebwe turi abana b'umubishopu, twebwe turi abana b'umupasitori, twebwe turi abana b'umukozi w'Imana, twebwe turi abana b'umuherezi. Hari igihe umuntu abyihenda ko akiyumva ngo kubera ko navutse mu nzu y'abakizwa na jewe ndashobora kubikora bigacamwo, nakuze ndabibona ingene bigira papa, nakuze ndabibona ingene bigira mama, nakuze ndabibona ingene bigira mukuru wanje, nakuze mbona ingene bigira mu muryango, na jewe novyigana bigakunda. Akagomba guhagarara kuri ivyo byonyene. Nico cabakoze kuri bano bahungu ba Sikewa indwi, ngo baca nabo biya kuvuga no gusengera abagwaye impemu mbi, no kuvuga abadayimoni. Hanyuma rero ngo baratangura bagenda barasengera abantu bagwaye abadayimoni. Hanyuma rero umunsi umwe bahura n'umuntu agwaye impemu mbi, batangura kumusengera, baramusengera ngo turabarahiye ngo mu izina ngo rya Yesu uwo undi Pawulo aravuga. Ni ukuvuga mwene majambo byasigura ngo Pawulo, Yesu wa Pawulo apana Yesu w'iwacu, Imana yacu nidutabare. Nibyo bari barumvise, bazize urwiganwe, Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo iyi mpemu mbi rero iri muri uno muntu bicira babwira canke babaza ati mwebwe Pawulo muvuga ndamuzi na Yesu muvuga ndamuzi, none mweho muri bande? Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo ya mpemu mbi iri muri wa muntu ikibagurika, ni ukuvuga wa muntu arimwo abadayimoni, acabagurukira ngo arabatabagura impuzu zabo, arabakubita, arabashwanyaguza, baca baromoka ngo bava muri iyo nzu, basigaye bagenda amenya impuzu zose yazitabaguye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, singomba guteba cane, ariko ntumbereye kuvuga ngo nawe aho ugiye kwirirwa mu bikorwa byawe bya misi yose, ubuzima bwawe bwa misi yose, nagomba gutekera rino jambo. Aba bahungu ba Sikewa ico nabize ko n'igiki, aba ntibari bafise Yesu muri bo, mugabo bihatira kuvuga Yesu batazi, bihatira kuvuga Yesu atari muri bo. Bavuga Yesu bumvise ahandi, ntibavuga Yesu yabagendeye, ntibavuga Yesu yabahinduye, ntibavuga Yesu yakijije ubugingo bwabo, ntibavuga Yesu yahinduye ingeso mbi barimwo ngo bacike abana b'Imana. Bavuga Yesu bumvise ku matwi gusa, nico cabatwegeye. Ngomba kuvuga iki rero? Mu buzima bwa misi yose hariho ibihe umuntu ageramwo bigasaba yuko yikora kuri Yesu ari muri we, bigasaba yuko yikora ku Mana iri muri we, bigasaba yuko yikora ku migenderanire myiza afitaniye n'Imana, atari ibyo yumvise kwa naka. Hariho igihe umuntu ageramwo ugasanga nayo amasengesho yababasenzi kumbure bahari iwacu, ugasanga ntibikunda kuyaronka, ugasanga urugarijwe, uri mwirinde, ntibikunda kubanza kugenda guhamagara umusenzi kanaka. Hariho ibihe umuntu ageramwo ntibikunda yuko worondera kumbura umukozi w'Imana, wawunda kureze mu buryo bw'imkemu, wawunda kuronka mu bikorwa by'Imana. Hariho
ibihe umuntu ageramwo akagera mw'irinde, bigasaba yuko atikora ku masengesho yamurongoye, ahubwo akikora ku migenderanire myiza afitaniye n'Imana, akikora kuri Yesu Kristo afise muri we, akikora ku bushobozi bwa mpwemu yera buri muri we yahawe n'Imana. Iyo bishitse muri ico gihe rero akaba ata kintu uyu muntu yakiriye, akaba yarumvise gusa ibyo bavuga, akaba yarumvise ngo baravuze ngo, numvise bavuga ngo, ariko akaba ataco yakiriye, akaba atatafise muri we kizima c'imbaraga zo mu buryo bwa mpwemu yera yahawe, camuhinduye, camugize umwana w'Imana. Uyu muntu ntaho hantu na hamwe asigara atandukaniye na bano bahungu ba Sikewa, kubera n'ahasenga asenga avuga ngo vya bindi numvise. Muranumva bavuga ngo, urumva abivuga byikurako, aba babivuze babyikurako ngo ni vya bindi duhora twumva Pawulo avuga. Ni Yesu wawe uri duhora twumva Pawulo avuga, duhora tumwumva ntitunamuzi, ntitwahuye nawe, ntiyaduhinduye, ntitwacitse abana b'Imana. Imana yacu ntidutabare. None rero tugomba tugarukirize ngaha. Mbega nawe wishize ku munzane ugusanga naho uri umuririmbyi kumbure, naho uri umwana kumbure w'umukozi w'Imana, tufate gutyo, naho wavukiye mu rugo rw'abakizwa, naho wabaye muri ya miga y'abana yo kw'Imana, naho wayikuriyemo, ubwo by'ukuri niwo ubigenderamo kubera yuko umengo ni ishengero ry'abavyeyi, ni idini ry'abavyeyi, ariko ubwo ubigenderamo kubera wumva yuko ari iby'iwawe, wumva ufise Yesu wawe, canke kugendera kuri Yesu ba Pawulo bavuga. Mbega wumva Imana mufitaniye imigenderanire myiza? Mbega wumva Yesu waramwakiriye mu bugingo bwawe by'ukuri, canke uracavuga uwo wumvise ngo numvise bavuga ngo niyo ugeze hariya mw'iriga ryabo kumbure mu ngana, hariya wirirwa, hariya ku kazi, hariya kw'ishuri, uvuga ngo mpora numva bavuga ngo ibi n'ibi ni bibi, ibi n'ibi ni ibyaha, mpora numva bavuga. Ubwo wewe nawe nturi bumugura bano bahungu ba Sikewa babivuga babyikurako, kuko utabyakiriye ngo bicakire bigira ico bihinduye muri wewe, biguhindura umwana w'Imana, biguhindura umukizwa. Ubwo by'ukuri warabyakiriye ibi bintu bya Yesu, uhora uvuga, uhora uririmba, uhora usenga, uhora wisonzesha, ubwo by'ukuri wumva yuko ari ibintu wacakiye biri muri wewe byaguhinduye, ubyikoze ko bitokumaramaza, bitogutetereza, nk'uko ibi bya Yesu Pawulo avuga bano bahungu ba Sikewa byabatetereza. Sinzi rero, ariko ico nari ntumbereye gutekera rino jambo ngo ntube uvuga Imana ya ba Pawulo, ahubwo uvuga Imana mufitaniye amasezerano. Gerageza urondera Imana, shira umwete wo kuronderera izina ngo ribe muri wewe, ntiribe mu matwi gusa ngo narabyumvise. Oyaye, uyu munsi ugerageze kubyiyumvirako, wiyumvire yuko hamwe woshika mw'irinde, hamwe wogera igihe nawe ugwana urugamba, hamwe wohogera igihe ufesingana n'abadayimoni amaso mu yandi, wumve yuko ufise Yesu wo kwitabaza agaseruka. Nimba udafise Yesu wo kwitabaza agaseruka, nimba udafise Yesu akuba hafi mu bihe by'ibibazo, nimba udafise Yesu aguseruka ko agutabara, ufise Yesu wumvise gusa ariko utizeye, kuko Yesu abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Hari n'abavuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko ibya kera biba bivuyeho, baba bahindutse ibyaremwe bishasha, baba bahindutse icaremwe gishasha, kandi icaremwe gishasha kiba kirimo nature y'Imana, kiba kirimo ubumana muri ico gihe. Impwemu mbi zirahunga, intambara zihanga umuntu nk'uwo ziratsindwa, kuko
urugamba ntiruba rugwiwiwe, ruba rugwuwo Yesu ari muri we indani. Imana yacu nidutabare. N'abahirwe rero abantu bamwakiriye Yesu, batariko baragira ibintu byo gukoporora, byo kwigana. Ngo ko nakahora avuga agasimba nanjye reka mvuge nsimba, ko nakahora avuga agashiramo za haleluya nyinshi nanjye reka ndazivuga ndazishiremo, ko nakahora avuga ngo ndabonye Imana igize ukuntu nanjye reka ndabivuga. Turi mu bihe usanga bikunda ko umuntu abikoporora, ugasanga nawe kubera ko yabiravye ahantu avuga ngo ndumva Imana, ugasanga mugabo mu by'ukuri ntayumva, kandi twebwe ntabyo dushobora kumenya. Mugabo burya Imana yoyo ibize yuko ari ibintu uri kurigirisha, Imana yo irabimenya. Ariko mugabo rero wowe uri umuhirwe hamwe wovuga ibintu wumva muri wewe, hamwe wotanga ibintu ufise, hamwe wobwira abandi iby'agakiza nawe ufise agakiza, hamwe wobwira ibyo kwihana abandi nawe wihana, hamwe wobwira ibyo kwezwa abandi nawe wezwa. Byoba ari byiza cyane, kubera muri icyo gihe abadayimoni nibo gutwenga, nibo gusuzugura, nibo kubwiza n'ubusa, ahubwo uhagaze utanguye kuvuga ibihuye n'agakiza wakiriye, ibihuye n'agakiza urimwo, bohunga, botemesha bagahunga, abagwaye bagakira, ibitangaza n'ibimenyetso bigakorera. Kubera iki? wowe uri kuravuga Yesu wakiriye, wowe uri kuravuga Yesu wabanaka. Nagomba kukubwira yuko uvuze ibyabanaka bitari muri wewe, mudafitanye isezerano, nta mwimbu bizana, nta musaruro bizana. Naho wosemerera gusumbuka, niko ndavuga, naho wogutiza mikrofone, nta mbaraga bigira. Oyaye nabo byemera, nuvuga ngo bazovyemera kuko bahonoye, bazoba abana mu buryo bw'imkemo ubesha uko nyene. Ariko mugabimera ntimeruka ibitari mwizi mbaraga umuntu aba yarakiriye zitangwa n'Imana y'ubwayo, no kuvuga ivyo bintu nta mwimbu bizana, kandi Imana imeruka uyo muntu biramumaramaza. Hari ahantu agera bikamutekurukana, nk'uko n'abana byabatekurukanye. Birashoboka yuko hari igihe kirekire bamaze bariko barabikora kandi bakabona imbengo byaciyemo, ariko mugabo hagera igihe birabatekurukana. Na rero ntube mubo bitekurukana, ahubwo uharanire kugira Imana yawe, uharanire kugira imigenderanire n'Imana, uharanire kugira ubucuti na Yesu, uharanire kugira Yesu muri wewe, ku buryo Yesu uvuga atari Yesu wumvise gusa, ahubwo hiyongera ko Yesu aba muri wewe, Yesu mukominikana, Yesu muvugana. Uharanire kwagura imigenderanire myiza hagati yawe na Yesu, niho bizogenda neza, niho bizogira ikimazi, niho uzosengera imitwaro kishurwa. Kuko Yesu uzobe kurasenga azoba ari Yesu mufitanye isezerano, azoba ari Yesu muzinanye, ntazoba ari Yesu wumvise gusa utabonye. Oyaye azoba ari Yesu wabonye, wibonyemo, ugendana, wiyumvamo, ufise. Kandi ibyo nibyo bigira ikimazi, nayo ibindi byose n'ubusa gusa. Nano majambo rero nico nakwipfuza ko wobaho udakoporora, aho bukabaho ubifise muri wewe. Uharanire kubigira, wumve nawe yuko uharanire kurondera uwo Yesu ngo abeho muri wewe yagutse. Byoba byiza gusumba. Dusenga Imana, tuzoshora mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Nibwo mwagikurikiranye. Imana n'amahoro ibiteho, ibabere inyishu, ibabere umutabazi. Mwami Yesu, tugushimiye cyane n'amajambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akayirabisha ko agasanga ameze nk'abano bahungu ba Sikewa, bagiye mu bintu batazi yuko ingendo y'uwundi ivuna, barondera inzira ya hafi we, banka kubirondera, baciye aho Pawulo nawe yaciye, mu guhinduka, mu kwihana, mu kwizera uwo Yesu. Bahitamo kurondera inzira ya hagufi, biyibagiza, birengagiza yuko inzira ya hagufi yamaze abantu benshi. None rero umuntu wese yabije ko n'amajambo akavuga ngo nanje ndagomba kumera nka Pawulo, ndagomba kw'ibyo mvuga biba ibintu bizima, ndagomba kw'ibyo mvuga bigira imbaraga, ndagomba kuvuga ibintu bindimo gusumba kuvuga ibintu numvise gusa ku matwi. Uyu muntu asanzwe hari igihe ahora byishakisha ariko bitari muri we, akavuga ngo Mana numbabarire, mfise intege nke, Mana nanje meze nk'abano bana, ariko ndagomba nanje ko ibyo mfise
ibyo mbamwe ibyo nkora bibi bintu bivibra bifise imbaraga original ziba kuri wewe, akavuga ngo Mana ngwiza ko imbabazi, hanyuma uze umbemwo, hanyuma unkoreshe iminsi n'ibitangaza, ugendane nanje ubane nanje ungirire neza. Uyo muntu notumugirira neza, nocumutabara, notumubere nyinshi, notumubera byose. Uyu munsi wirwane nawe umugire neza, ibyo ugomba byose bishikare kumugaragara ko mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, natubisabye tubyizeye, amen.